Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro y'Imana abane namwe mwese bavukanye mwese muri Kristo Yesu. Kaze mu kiganiro Saveur Divine duhuriramwo kugira ngo dukomezanye biciye mu ijambo ry'Imana. Mu kiganiro c'uno munsi mukaba muri kumwe na jewe Nsengiyumva Samuel, tukaza guhagarara kw'ikete Pawulo yandikiye abigaratiya, turabe igice ca 4. Tubashimiye Imana rero kubona turi kumwe muri uno mwanya. Tubashimiye Imana yuko yabarinze kandi ikaturindira hamwe ikatuzigama twese, kandi tukaba duhumeka impwemu z'abariho. Imana yarakoze kubana natwe. Reka turabe iryo jambo ry'Imana, dusome imirongo mikeya y'igice ca 4, ariko ndakwinginga mwene data uriko urankurikirana, bigushobokeye ugerageze usome iyo mirongo yose y'igice ca 4. Igice ca 4 c'abigaratiya, ikete Pawulo yanditse. Dusome imirongo 7 ya mbere, duhere ku wa mbere dushikane ku w'indwi. Bibiliya y'ikirundi nkoresha ijambo ry'umutwe rivuga ngo ikitugira abana b'Imana. Ariko ndavuga yuko samuragwa iyo akiri umwana ataco atandukana ko n'umushumba, naho ari wenyene ibintu vyose, ariko aganzwa n'abamuzigama n'ababwiriza kugeza mu gihe cyashinzwe na se. Natwe nuko tukiri abana twari tujakariye ivya mbere vyo mw'isi, maze igihe gikwiye gishitse Imana ituma umwana wayo yavyawe n'umugore kandi yavutse aganzwa n'ivyagezwe, ngo acungure abaganzwa n'ivyagezwe, biduheshe gucika abana bayo. Kandi kuko muri abana bayo, Imana yatumye mpwemu w'umwana wayo mu mitima yacu ataka ati Aba Data. Nico gituma utakiri umushumba, ariko uri umwana wayo, kandi ko uri umwana wayo uri umuragwa ubihawe n'Imana. Amen. Hari ikintu gikomeye cyane gusumvya ibindi vyose mbonye kuri uno murongo w'indwi. Havuga ngo nico gituma utakiri umushumba, ariko uri umwana wayo. Ngo n'ubuntu budasanzwe twagiriwe kubona yuko tutakiri abashumba, ariko twabaye abana b'Imana. Kuri mikro uno munsi muri kino kiganiro mukaba muri kumwe na jewe Nsengiyumva Samuel. Irikete Pawulo yandikira abigaratiya nuko yari yarababwiye ubutumwa bwiza bw'ukuri kw'ijambo ry'Imana, maze mu nyuma haza abazana izindi nyigisho zo kubasubiza inyuma, zibabwira ko umuntu kugira ngo yemegwe
ari uko agira imigenzo yari imigenzo y'abayuda, nko gukebwa amategeko y'abayuda, ibyagezwe byo kwa Mose. Bazana izo nyigisho zitandukanye n'inyigisho z'ukuri Pawulo yari yarababwiye. Inyigisho zari zije kubasubiza inyuma. Bibiliya iratubwira yuko Aburahamu yizeye Imana, yabiharuwe ko nko kugororoka. Aburahamu amaze kwizera Imana, Imana ibimuharura ko ukugororoka. Bibiliya ntitubwira ibikorwa Aburahamu yakoze ko arivyo vyatumye yemegwa mu nyonga z'Imana, ariko Aburahamu yizeye Imana itaboneka, yizera kwiriho, hanyuma Imana ibimuharura ko ukugororoka. Imana ishimwe cyane. Natwe ntitukiri abashumba, turi abana b'Imana. Uri kuranyumviriza umenye yuko kugira umwana w'Imana si ibikorwa wakoze byatumye uronka ubwo bubasha bwo gucika umwana w'Imana. Nuko wizeye Kristo Yesu, ukamwemera mu mutima wawe akaganza, ukizera Imana kwishobora byose, ukizera Imana ko ari Imana ikiza, ko ari Imana iharira, ko ari Imana itabara, ko ari Imana ibohora. Hanyuma ukakira Yesu kugira ngo akuganze. Si ibikorwa wakoze, ntaco wari gushobora gukora kugira ngo wemegwe mu nyonga z'Imana. Ntaco nari gushobora gukora kugira ngo nemegwe mu nyonga z'Imana. Ariko icangiza umwana w'Imana no guca bugufi, nkemera yuko ndi umunyabyaha, nkemera yuko Yesu akiza, nkemera ko Yesu ari inzira n'ukuri kandi akaba n'ubugingo kandi akaba n'umutabazi. Imana ishimwe cyane. Pawulo rero yandikiye ababigaratiya ababwira ati ntimusubire mu byo mwari mwaravuyemo, mwari mujakariye ibyagezo nibyo byari bibaboshe, ariko harabonetse ubuntu, ukwizera Yesu niko kwatumye muba abana b'Imana. Hari bituboha tugomba gusubiramo twibaza ngo nibyo bituma twemegwa n'Imana gusumbya. Hari abo nabonye kugira ngo wemegwe n'Imana gusumbya ibyo bibwira ni ukuba wafashe mu mutwe ugashyiraho igitambara cyera ngo niho uzokwemegwa n'Imana gusumbya. Habana mbasiko biri, ni uko uca bugufi mu mutima wawe ukizera Imana. Icyo nico kikugira umwana w'Imana, kuko umaze kwizera, wizera ko Yesu akiza, wizera ko Yesu ari we nzira yonyine igushikana ku Mana, wizera yuko Yesu ari umwami, yuko Yesu ari umutabazi. Hari abandi nabo nabonye biriho hirya no hino, turisubiza mu byagezwe, muri ya mategeko yo kutuboha gusa, yo kutuburabuza, yo kutuzingamika, ugasanga ntidukura mu buryo bw'impwemu. Kugira ngo winjire mu cyumba cy'amasengesho aho bariko barasengera, ngo banze uce muri kiriya cyumba ubanze uje kwaturirayo ibyaha by'iwawe. Ndakubwira mwene data, mu ngoro y'Imana ni mu bitaro by'abagwayi mu buryo bw'impwemu, kandi niho bavurirwa, niho bakirira. Yesu ntiyaje kurondera abazima, ariko yaje kurondera abari ndembe, abari barazimiye. Ndakubwira rero yuko ikitugira abana b'Imana twizere, si ibikorwa dukora, si amategeko tugomba gushiraho adushingira karimbi, atuburabuza, atuma dusubira inyuma, atuzingamika, ntidukore mu buryo bw'impwemu. Ikitugira abana b'Imana nuko twizera mu mitima yacu, tukamenya yuko turi abanyabyaha, tukamenya yuko kandi Yesu niwe wo kudukiza, niwe wo kuturuhura, niwe wo kudutabara. Iyo tumaze kwizera rero,
Pawulo yarabandanije avuga atanga akarorero kuri Hagari, atanga akarorero kandi amugereranya no ku mugore nyezina, umugore w'ukuri. Hagari rero yagiye kubyara abo mu buja kandi ntibaraganywe n'umwana wo ku mugore w'ukuri, ariko uwo ku mugore w'ukuri yabyaye yavutse ari uwo kuba samuragwa. Natwe amasezerano y'Imana twasezeraniwe tuyaronka ari uko twizeye kandi twavutse ku mugore nyezina, wa wundi w'ukuri. Niho hari amasezerano y'Imana, nico kitugira basamuragwa mu bwami bw'Imana. Mwene data, umenye neza yuko ikitugira abana b'Imana si ibikorwa dukora, si amategeko twiremereza, no guca bugufi mu mitima yacu tukizera tukemera Yesu akatuganza mwemu w'Imana, akaturongora, akatwemeza iby'icyaha, akaduhishurira amabanga, tukemera kwakira no kunezererwa ubugombe bw'Imana. Yesu akugirire neza, Yesu agutabare, Yesu aguhe gutahura. Shalom shalom.